ubumenyi bwa filime ntibuhera, umuntu abwirizwa kwama buri munsi yiga. Nubwo muzi byinshi, nubwo tumaze kuraba byinshi tukaganira byinshi, ubumenyi ntiburahera, kuko yaba jewe n'abahuriye n'abandi umuhinga n'umuntu akomeza yiga. Nico gituma rero uhuye n'umuntu afise ubumenyi byiza kumusaba, uhuye n'igitabo kivuga ibintu bya filime byiza kugisoma, uhuye na article runaka ivuga ibya filime byiza kubisoma, kuko niho hantu hagutuma kugira ubumenyi buri avance kuruta kuguma tubikora. Kuko n'abantu benshi bibaza yuko uko ukora filime nyinshi ariko umenya ibintu byinshi, sivyo, ahubwo uko wiga kenshi. Turiga gukora filime, ntitwiga gukina gusa, kuko gukina ko ni je d'acteur gusa, ariko ikiri important nka jewe numva canezereye, baratwigishije kuba umudirector n'urya kudirectinga, gukurikirana ibikorwa vya filime cyangwa umuproducteur rero cyaranyespiye cyane. Kubera nka jewe urabona ko nkuze nubwo ndabikunda, ni ngombwa kugenda ukina wabyize, kuko je nanje nari nibaza ngo nokina ntabyize, nasanze ntonabishobora, sinari no kubishobora, ahubwo nuko umuntu yo kwiga nyene kugira ngo ngure ubumenyi, kuko bige twibaza tubona bagira burya tubibonesha amaso, ariko ugiye hano ko babikorera byo gucana. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry ya Buja Flavor. Check ni makuru chiba kibazanira bishavuga mu industry ya Buja Flavor. Nk'utuma tubikora, reka tunse dukengurukira Imana, hama dusura dukengurukira namwe gakunzi wa Step Media, kabiri gatanu indwi wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka, birashuka cyane ku mutima. Yes, ndakubwira ati ndagira kunda gusaba n'imbabazi, ndakubwira ati nari maze igihe kitari gito vraiment, ariko ndabashikiriza ibiganiro benshi ndazi kumwasanza inbox mumbaza ati Benini kibazo mwagize muri Step Media kwa gatanu indwi, ariko ndakubwira ati simbisi yose yamari kwa Mungu, ibihe biraza hakaza bibi hakaza n'ibyiza, byose uri kumenye ko tubibaramwe, kandi bakubwira ati imisi yose si kwa Mungu, sivyo none. Ndakubwira ati kuri kuna Beni behind camera ni CK professional. Yes, no musi rero nashimye ko ndakuzanira amakuru ameze neza cyane yo muri Burundian Film Academy. Twaragendeye ikigo ca Burundian Film Academy gitwagwa novuga na Libert hamwe na Fanny musanzwe muzi, umwe muri 3 fa undi no muri The Real Boy Film, ariko bose basaba kasanzwe bakorera hamwe bari associated. Ndakubwira ati rero uno munsi baraza kutubwira byinshi ko byerekeye Burundian Film Academy, aho dusanga Libert ariko arigisha novuga abanyeshure biwe. Ndakubwira ati harimo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abamama, harimo n'abajana. Ndakubwira ati bariko barabigisha batubwira ati mbega bimeze gute, mbega tuzokwisunga gute muri film, mbega bimeze gute muri rusanga. Reka dukurikirane Libert ariko aragerageza gutanga icigwa ko byerekeye vya film, ariko arigisha novuga ko byerekeye lesson ri bageze ko kuri uwo munsi muri Burundian Film Academy. Reka byinshi ndaza kubikubwira ati mbega byagenze gute, mbega bimeze gute. Niriwe neza nzeko meze neza turamaze iminsi itari mike, tumaze hafi amezi 3 tugomba kuyakwiza, turiko turaganira ku bintu bijanye n'umwuga wo gukora amareresi no kuyatunganya no kuyakina. Nibaza ko ibyo mumaze gushira mu mutwe n'ibyo tumaze kuyaga sibike, ariko encore ni kuvuga filime muri rusangi ni projet. Filime ni projet, si ikintu urota uno munsi ngo ucuge mu gikorejo mu gihe ushaka gukora filime nziza. Byumvikana kuvuga filime, twarabonye yuko projet ya filime ifise ama etape icako. Ni kuvuga ngo filime ihera muri post production harimo iki? Non. Oui, quand pré-production. Maintenant vous êtes post. Ok, pré-production. Je m'excuse. Pré-production, on l'a plus écouté scénario. Équipe technique, Voilà. Normalement, film hera ku rupapuro hatangura écriture. Abantu kenshi barakunda kuvuga ngo bananditse amafilme, mugabo akenshi usanga filme uko yanditse bidetermina, uko yanditse neza bidetermina uko izo bimeze niyahera. Kubera ko uyanditse nabi uza kuyirealiza nabi. Ni kuvuga ngo hatangura écriture. L'écriture nayo isupoza ko umuntu aba afise une idée, ne kugira icyumviro. Une fois que tu as une idée d'un film, ce n'est pas déjà un film.
iyo ufise iciyumviro abantu benshi bakunda kuba bafise ivyiyumviro vya filime bakibaza ngo barazifise filime bazokora kiba ari iciyumviro kuko iciyumviro umaze kukigira l'idée d'un film ushitangura kwibaza ibibazo entre est-ce que iki ciyumviro est-ce que ça vaut la peine de gukora un film si cette idée parce que ama idée yose ni meza mugasa ama idée yose ushobora gukorako un film par exemple nkugize idée uraravye umuntu w'indaya nk'akarorero urabona ati uyu muntu aramaze kubaka inzu zitatu ugacuvuga ngira mbone iyi filime yerekana ukuntu uburaya bwunguka ese iyo idée ça vaut la peine kumbuta zo kubwira abantu ngo bakora uburaya alors il faut d'abord kugira navuga ngo kwibaza ibibazo ese iyi idée ni nziza ese izofasha iki societe ese birakenewe ahantu ndi ni bande ngomba kubwira kubera ko umuntu ushaka kuza ushaka gukora nka film ushaka kwigisha ni societe burundaise ngo ucu bakorera science fiction ntabwo kiza gukemura ikingaha muri mu kibano cy'uburundi ni kuvuga mu karere uri kuvuga mutegereza kudetermina ni bande ngira mbwire histoire yanje cyangwa so film izo bidediye kuri bande donc l'idée umaze kuyigira ntiba birangiye ngo ndabondose film ucutanga ukibaza ya defa uronka ama idée ukanayikorera ukayarika akagenda ego turiko Yes, mwamumvirije Libert rero kuvyara ko arigisha ariko aragerageza kubasigurira neza kugira ngo babitahure neza naje na hirya y'ejo nibaja kwikorera ivyabo bazibamenye ivyo bazorokora ku buryo kubwira bati ilfo kuja gukora ikintu waracize mbega bibaza yuko abanyeshure ko bwabo bavyakira gute amezi 3 bari ko bariga bari ko baja mu mezane mbega bibaza yuko niki bamaze kunguka mbega bibaza yuko bo baratahura ko ari ngombwa ko umuntu yo kwiga ivyerekeye filime imbere yo kwaja kubikina mbega bimeze gute mbega niki batumirira abandi reka twumvirize muri bamwe mu banyeshure no tagerageje kuvuga na bose ariko reka mubumvirize nabo ico baterera canke mumvize uko bavyakira mumvirize avantage na inconvénient yavyo kumbure nibeyo bihari reka tubumvirize kumbure ico babivuga ko nabo nyene abanyeshure banyitanda yizeye Theopiste twanishimwe disa bentoshugu gimana dici nitwa Ngendahayo Jamari Jerry to Emeline ni kuva mutanguye kwiga nigiki umaze kunguka cyo nungutse vyinshi nungutse ubwa mbere narakunda nyene umwuga wa filme ndaziraba nk'amareresi nyene kugira nyene niyamize mara umwanya mugabo ngenda ndabikunda rero kuva nje muri academy naramenye ibanga ry'ingene bimeze ko baratwigisha ingene film itangura ko umuntu atangura kugira ide iyo ide ukayidevelopa ukagira histoire ucu uyigaburamwo kabiri ukagira synopsis ukagira na development cyangwa traitement histoire ikabibayeho hanyuma umaze kuronka histoire uca utangura rero kwandika ivyiyumviro ukagira udusequence two bita udusequence ariko tuca tuvamwo amasene hanyuma ukaba filimi kabiri ngaho hejeje kwandika urumva urasubiramwo ukayisubiramwo ukaraba peut-être ivyiyumviro bishobora guhinduka ukabihindura kuko iyo uri kurasoma hazigenda hazi ikindi ciyumviro ubona ko wameriyora ego hanyuma umaze kubona ko bimeze neza aho ubwenge bwawe bugera tugenda kurondera uwundi muntu ubiha akakurabira hanyuma kurabiye akavuga ko ari vyiza umva ko haba hageze ko ugenda kuyiproduiza hariho phase rero ya pre-production ariho uca usubiramo casting hanyuma muri iyo phase nyene niho ucuzana baba acteur urondera ba acteur uburi kurabiga umva ho nyene uburi kuriga ingene film izogenda ukagira ico bise bible de personnage ari hahandi urondera abakinyi nyene urumva ibikenewe byose ukabikora muri pre-production ni hahandi uri kuriyumvira ama location aho muzokorera iyo filme ukiyumvira equipe technique bajya bazogufasha ukiyumvira ibizokora mu mwanya nyene wa filme byose umaze kuvyegeranya genda muri production mukaca mugenda kuri tele muri tournage byose urumva ko wavyegeranije bimwe bya decor by'ama makeup byose ibikenewe byose wavyegeranije nkaraza muri academy nabona amareresi nkayaraba nkabikunda
ariko nkabizi nashobora kuraba filime karindi hera nkabona umuntu yakoze filime ariko maze gushika ngaha barigeze kutubaza mwaravye filime ndavuga ninde umuntu yakoze filime narabuze ikintu nishura nacavuga ati rero ikintu gikuru gende mwiteho umuntu yakoze filime murabe n'umuntu yayigize neza kugira ise neza bigende neza canumva nyene hari ibintu byinshi byanyunguye kuko urumva irya mbere narabikunda nkanabisaba ariko sinarinzi ukungene bishobora kugenda maze gushika ngaha rero naragiye naravyiga byagiye bifasha mu buzima narabonye ibyo nari nahombye byinshi cyane barashoboye kutwigisha ukungene umuntu aba ashobora kuba afise indota ariko atazi kuyikoresha iciyumviro ukungene umuntu ashobora kugira gufata cya ciyumviro ciwe akakikereya kikavamwo filime rero bimaze kugenda uko muri jewe narize cyane naratahuye ni byinshi cyane nagiye muri make bwa mbere nyene nkitambo nkibishaka nyene bazona ibintu byoroshe ni ibintu pfa kugenda ugakina uko nyene ugabo nasanze ari ibintu ubwo bikomeye shitse byarantunguye ndavuga ati kumbe nibi uko wamenga ubwa mbere bantoye no kina uko nyene ariko siko bimeze uriga nyene sinzi ngene nabivuga ariko narabyungukiyemo cyane mbere yaho gatugira ngo ntangwe kuza kwiga ngaha naragenda gerageza natomboje ndaronkera umukinyi wa filime abizi azwi turavugana ndagenda ndamwegera ndamubaza ko nipfuza gukina nagize amahirwe aranyemerera nubwo benshi bampenze benshi baraguhenze benshi barambesha ariko umuntu yarambereye aranjana je ndakora iwe gatoya ariko nagiye kubona yuko ivyo bintu ntabishoboye maze kugira ko nanze ko byoroshe hama niko jegiye sinarambiwe jewe nagerageje ndaja no mu bindi bintu kugira ngo nikore ku giti canje ndi kumwe n'uwundi ariko ndagerageza casanga nahone ntibihagije niho nagiye kubona promotion ya Burundi Film Academy nkibibona nikoze kuri wa muntu yanyinziza muri filime bwa mbere ndamubaza ati kugira ngo mvugane na Fani canke Libeye ko muzinanye kandi nzi nabonye aza gukina iwawe tukahurira zogenda gute arabimfashamo rero maze kuza ngaha ikintu cambere naciye nasanze filime ni ikintu kigoye cyane kuko ko navyiyumvira siko nabisanze ko nimvira ko no kwandika filime ko ndavyipfuza ariko cansanga biratandukanye nivyo niyumvira ahubwo usanga ni ikintu umuntu yobanza kwicarira akaciga neza kandi no gukina niko kuko nasanze ivyo nyifuza siko bimeze ariko jeco nshimira coach wacu atubwiye ati suko wowe uri umuhinga mu kintu ahubwo nuko kwiga cyane ukagerageza muri we ukumva kuri kuriga bihagije nico novuga ibyo bintu nabonye ego maze kunguka ibintu byinshi bigitangura nabona umengana ibintu bya buke ariko ubu aho bigeze byaranyigishije kandi nk'umuntu atokwishiramo kuza kwiga muri academy ndumva yuko vya filime vyo mugora bya filime byo mugora kandi iyo bari no mu mutwe ngira sinzi c'est problème hama une autre chose après avoir eu cette idée hakurikira iki l'histoire alors idée ishobora kuza itavuye kuri histoire ari idée runaka mugabo ugakonstruiza une histoire nayo itegeza kuri Ufise un synopsis ni résumé ya histoire yawe sibyo ni résumé ya histoire yawe ushaka kwandika already wamaze kuyandika parce que ni kuvuga ngo narababwiye ko hari igihe ukoresha systeme yo guhera inyuma ukaza imbere ukabanza ugakonstruiza histoire kuko histoire igusaba kubanza kwidocumenta ukagenda ukagira inventaire iki est-ce que kigiyemo byofasha iki muri histoire donc niba atari histoire yari ihari il y a une construction historique wowe wakoze mugabo il rentre avec l'idée watanguranye hanyuma après ucukurikiza la bible des personnages ngomba gucaractériser ni bande nkeneye muri ino histoire yanje ni bahe les vecteurs qui sont les vecteurs du message nshaka gutanga
abo baca bitwa muri film aba les acteurs n'abakinyi characters. Hama urangije ico ukora en séquencier iza kugufasha noneho kuhakonta ya histoire yawe ariko mu buryo buri détaillé kandi buri évolutive atarinze kugira narration ari abantu bariko baravehicula ton message. Turiga n'ibindi, turiga gukora filme, ntitwiga gukina gusa kuko gukina ko ni je d'acteur gusa ariko ikiri important nka jewe numva canezereye baratwigishije kuba umudirector n'urya kudirectinga gukurikirana ibikorwa vya filme cyangwa umuproducteur rero cyaranyespiye cyane kubera nka jewe urabona ko nkuze nubwo ndabikunda hariho amahoro amwe ntoshobora gukina rero ndakunda gukina ndabikunda mugabo ko n'amahoro atari menshi nshobora kuronka nkina jewe nka jewe ikintu cyanyesupiye cyane ni production nayo urumva icisaba amafaranga baratwigishije ngene ushobora kubikora bitagutwaye amafaranga menshi cyane kuko hari benshi batinya gukora filme bibaza ko ari ibintu bizimbye cyane biteye ubwoba mugabo muri academy barakwigisha wewe ugahitamwe ibyo ubona ushatse kugira filime nyene itwara uburyo bwishi cyane ukabikora kandi niyitwara uburyo butoyi barabikwigisha ariko ugakora ibintu vyiza abantu bashima hanyuma baratwigishije n'ibindi kandi byo kureyariza amafilme mu realisateur urya nyene abikora nk'umutekinisiye muri make rero ntibatwigisha gukina gusa byose barabibigira. Ntitwiga gukina gusa turiga no kwandika turiga no kwandika ni byinshi twiga ariko ni gukina kwandika no production gukamera byose byakuba mu director byose barabibigisha. Kuri no mwanya tirera DJ yakwikinira filme akanayihagarikira nakanayimontera wenyene je muri no mwanya ikintu maze gutahura neza no kina cyane kandi nanatanguye hama uranatanguye gukina filme urafise niri kirakogwa nanatanguye gukina muri soro félicitations c'est bien bose hama no kwandika. Le séquencier c'est quoi alors? C'est un panier qui contient les séquences. Les séquences abantu benshi bakunda kwita ngo ni amasene sibyo nibaza ko mwebwe ubu murabitandukanya neza. Alors après tout ça, après vous avoir fait le séquencier, pardon? Continuité dialogue. Continuité dialogue, il y a une séquence. Une séquence, c'est que vous faites iki didascali, kagiriki. D'abord, il te que vous avez une description. C'est bien. La description, il te le lieu, kibanza, le temps et la situation. C'est bien. Il on titre, on décrit, et puis après, on a didascali. La didascali, il faut déterminer, identifier ibintu à l'état initial de la gauche. Pourquoi il ne peut pas bimeze. Et après, avant que les acteurs, les comédiens, batangwa kuvuga. Hageze ko atangura kuvuga là tu vas aller avec le dialogue. Kubera ko dushiramo kubera ko dialogue zigeza kuba zanditse. Kubera yuko filime itagira dialogue ni umuntu ashobora kumva ubutumwa ushaka gushikana. Uretse umukinnyi akishiramo dialogue ziyo. Filime iyo bigoye kubera dialogue ifasha igera histoire yawe kugira ngo ishiki. Alors, si j'essaie de kukwekola, ni ukuvuga le dialogue igomba kuba yanditse kugira ngo ube sûr ko baza gutanga ya message yawe. Sino umuntu ashobora guca ashiramo semo ziri contraire y'ibyo washaka gutanga. Et là tu te perds. Je bituma abantu benshi barakunda kwiyoreza dialogue bakazihorera, ariko ni naco gice gituma akenshi utorora gutangura film uyibona neza ingene izo bimeze wayiheza ugasanga ntisana yayo iri washaka. Kubera ko tuyayore quelque c'est un détail. C'est bien. Après, déjà kwandika, déjà séquencer twayejeje bimeze neza. Acha kuri
la lecture usoma ivyo bintu vyawe ukabisoma rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani autant de fois kenshi gashoboka kugira ngo uko ugenda usoma niko ugenda ubona des erreurs à corriger, des améliorations. Hanyuma uhejeje rero abageze gukora film consultation personnelle. Consultation professionnelle, pardon. D'accord. Consultation professionnelle. Ni ukuvuga ni bibi kumva ko wewe wihagije ngo jewe ngo ntangorane ibintu ndabibona aha ko nje nabisomye baranzi nakoze nyinshi ahizo bari nziza no hamagara uwundi muntu uzi ko afise ubumenyi kandi atari umugenzi wawe cyane ataza guhava gufana mu kajagari umubaze ati ndabira nawe ibintu byanje okay amaze kubiraba ukabiha n'uwundi ushobora gukonsulta abantu umwe babiri batatu abushaka kugira ngo amahomake baguhaye uyakorereko atani mukuyemo peu importe ushaka kumva umenga ni araguciye intege nora impamvu aguciye intege ubanza uyige ko positivement. Wasanze ari ngombwa ko umuntu abanza kwiga ivya filme imbere ko aja kubikina cyane gose. Nasanze iyo ugiye kwiransa muri je d'acteur utavyize ushobora no kubikora nabi. Narabona abakina ubu rero maze kuza muri academy narabonye nubwo no bandi umukinyi utuntu nyene a developer utuntu a corriger. Umuntu yaciye muri academy by'ukuri bazosanga atandukanye n'uwagiye kwiransa muri filme atavyize atigeze acahano na hamwe yige ku byukuri umuntu wese yumva ari inspiré muri cinematography byo baye byiza yuko aca muri academy bakamwigisha kuko batwigisha byose no mu acteur ukuntu yifata barabitwigishije waja muri technique bakabitwigisha urumva kote yose barayatushako rero byo bavyiza umuntu abaye yumva ko afise iyo mpano yo gukina film ko byo mubera vyiza aciye muri academy ko barakugurura bakakwereka byose ingene ubu mukinyi mwiza ingene ubu producteur mwiza ingene ubu realisateur mwiza byose kuburyo batwigishije muri make byose rero nta muntu by'ukuri yobwirijwe kuja kwiransa muri uwo mwuga atavyize ntabwo biba ari vyiza uri kurakora ikintu utacigiye ugikora nabi guko nk'ubu jewe ndibaza iyo ndo nk'umuntu acashiramwe nkuko nari bifisemo umwete sinari kubishobora kubera nari gukina ibintu nkazi ariko ndazi ibintu no bangiyemo no bimenya kandi no bikora neza cyane kubera byasabye yuko ntangura kuvyiga nkabimenya. Ni ngombwa kugenda ukina wabyize kuko je nanje nari nibaza ngo nokina ntabyize nasanze ntonabishobora sinari no kubishobora ahubwo nuko umuntu yo kwiga nyene kugira ngo ngure ubumenyi kuko bige twibaza tubona bagira burya tubibonesha amaso ariko ugiye hano ko babikorera byo gucanga. Iyo ugiye gukora filme utabyize nasanze umenga aho bahari ibibazo kuko nka twege tukiri muhira twaguma twiyumvira gukora filme ariko tukabura aho tubihera kandi tuvuze ati tugende gukina filme yaba ari filme yaba ari nka théâtre bijya by'ubu sketch yego rero uvyize je nabonye ari akarusho kanini cyane. Et puis après uhejeje la consultation tukora iki abasigaye iki sur l'écriture c'est comme si tu as terminé. Hari andi madetail menshi sur l'écriture ushobora gukora hari ibindi byinshi ushobora gukora donc hari ibindi byinshi ukora ariko en gros si tu as déjà terminé avec le séquencier là tu es en film tu es déjà en film et après alors avec la pré-production après l'écriture utangura kwidentifier indazoyobora filime yanje le réalisateur cyangwa directeur et après tu détermines l'équipe technique niba ndazomfasha ibintu ni determiner tout en liste y'abantu tegeza kugufasha ibyo bintu mbere yuko uja muri production tuba tukiri muri post production et après dans la production haca haza umuntu mukuru cyane akomeye cyane ategereza kwitwa director nawe si umuntu ari ngaho ubajije ati wewe ushobora kuyobora filime ngaca kubwira ngo ego no ni umuntu ategereza d'abord director ategereza kwanza kuguha impamvu zo kumuhitamo soit ushobora kwirefera ku gikorwa amaze gukora ushobora kwirefera ku bumenyi afise ategereza kuguha un dossier et un CV kwereka neza yuko ari muri angle yawe
ushobora kuba ushaka gukora filime nka La Casa de Papel ugaca uzana umuntu yakoze nk'iyo filime nk'umupfakazi ntumbwira nti jewe rero wewe ndashaka kunyoborera ino filime yaguha CV ugaca usanga filime ikaza amaze gukorana umupfakazi. Alors udashaka rero ko filime yawe ipfa cyangwa muheze mugwaye ucuhiga ubundi ahuye n'ivyo bintu ushaka, sivyo? Nase kuvuga izindi kugira bace banyica. Niriya tandukaniro rero zo gutandukanya uwagiye kubikina atavyize nawe wagiye kubikina wavyize. Antukana ubuzoraba ireresi yakinywe n'umuntu yaciye muri academy atanu urinze kubisigura baravye uko honyena azokwifata ari karakina bazoca babona itandukaniro ubwo nyene ntabwo azokwifata nk'ubutabiciye uwaciye muri academy bazosanga ari remarquable yego azidistinga par rapport yabo bavyiransa muko nyene gusa kuko hariho inyifato zimwe twebwe twize ngaha muri academy bo bataba bazi kandi najewe ndiko ndabiraba subiye inyuma nkaraba amafilime menshi nagiye ndaba kandi nacyo gituma ugiye kuraba uri kuraraba ifilime zaba badufasha nk'izirimwo coach na fani urabona ko zitandukanye n'izabandi nawe uri kuravyirabira ukuntu abantu bazikunda urabona ko bazikunda gusumba izo z'abandi biva kubera baba bikorana ubumenyi bwinshi bagakora igikorwa ciza nico gituma babikunda yego rero bisigura ngo uwaciye muri academy azoba atandukanye n'umukinya vyiransa muko igikorwa azokora uzosanga gitandukanye. Itandukaniro rihari nzogwa mu ikosa amenye ko narikoze kuko ico nzoba narenzeko kandi kitategerezwa kuko narenze kuvyonze canke ico ntibuka nzomera ko ntacibuka ndakibaze sico kimwe no utacize ntaho bihuye atacuzi ntacubuzi ntacubuzi ko ntacubaza ndikunda twebwe tuzomenya aho duhagaze sico kimwe n'uzo butoye mwibarabara ngukine ngo Ngukwiye ibi ugira ibi hari gihe azokwihenda ugasanga agiye muri kamera kubera atavyize ukarinda kandi kubimwinjizamo mu mutwe ati ntuze kugira uku ariko twege twavyize tuzoba tuzi aho duhagaze ataha turi ngaho. Yes, nizere ko mwavyumvirije bivanye n'ivyo n'amayide bagiye batanga n'ivyiyumviro vyabo n'ivyo bagiye kudukorera imyuma yo kuva muri Burundi na Film Academy n'ivyo bazodukorera nibahiza novuga iyo formation yabo. Mbega bibaza yuko bizobe bimeze gute ko tubona yuko presque la majorité bose bafise ivyiyumviro vyo kwikorera ivyabo. Mbega bibaza yuko nibiki bizohindura nibiki bizokungura novuga mu nacere muri za filme zacu ya 2-5-7. Mbega bibaza ko bizogenda gute? Reka kumbere tubyitege tubishira mu maboko y'Imana. Imana ibashe kubaha courage kubagiza umwete wo kuvyiga bagira n'umwete wo kubikora. Yes, bavuye muri theorie baje muri pratique, sibyo none kandi turizera neza yuko Fani na Liber anovuga abavyeyi ba Burundi Film Academy bazokwama babafata ku mugongo novuga abo bantu babanyeshure babazo basohoye. Voilà. Et après alors dans la production tu as tout qui est kuri terrain novuga on a déjà terminé il est déjà semi post-production muri pré-production niko twagiye tubibona. Et après the director is the one niwe muntu acaza kugira ngo ayobore ibikorwa nubwo bacha managing za equipe zose cyo tuma director tegeza kuba afise ubumenyi buhagije kugira ngo ntatatone akore ibintu azi. Turavyumva kim. Et après avoir réalisé votre film igakogwa avec les tournages le réalisateur tegeza kuba azi ce qu'il doit faire. Il doit commander toutes les unités cyangwa toutes les équipes. Yaba director abwiza ko afise undi muntu bafashanya bien sûr twita director of photography cyangwa assistant director. Ni kuvuga ngo nundi muntu amurabirira aho nyene mugabo ntiyabwirizwa kuba ari batatu. Ni kugira ngo ntiyaba akajagari kuri set. Okay? Plateau itegeza kuba ifise abayiyobora kandi ba maîtrise ibyo bintu. Ndetse hore y'ininya mu gihe production tanguye byose babiraba wewe. Et après la production heze hacakurikira post-production niki oya post-production ni montage vile tukunda kuita le travail de montage. Ni kuvuga ngo ya image yose yafatwa acaza akaja gutunganya. Ikindi kintu abantu bibagira muri post-production
ni naho hantu wiyumvira izoja kudifizwa hehe, izodandarizwa he. Harimo na marketing muri post production. Ibyo byose bitereza kuba wabyiyumviriye before. Filime yashobora kuyikora byose ukabikora byose ugaheza ugaca uhejeje ugacitangura kwibaza ngo mbenda ijane. Ibyo byose utegeza kuba wabyiyumviriye. Alors muri post production iri kirakorwa niho hantu umuntu ategereza no kuba ariko arategura uburyo filime yazosohoka. Les promotions, promotion ya filime yawe, les promotions zishoboka. Ukagenda ukagira ugahiga ahantu filime yawe izosokera abazoyibona. Si tu vas faire le lancement officiel ukazikora, si tu vas faire les conférences de presse ukazikora, donc c'est dans la post-production. Je bituma rero filime kuyikora ni igikorwa nkunda kugereranya no kubaka inzu. Kuko kubaka inzu bihera kuri plan, umuntu akaza kubaka anahejeje ntabaraheza. Ahejeje ntabaraheza kuko hacatangura inzu ico yagenewe gukora rero gica kiza mu nyuma. Haraho ubaka inzu wahejeje ugatangura guhiga n'umutahe wo gushobora kwinvestisa kandi kugira ngo iyo nzu yawe itangure gukora. Cyo bituma rero filime ni ikintu umuntu ategerezwa kugira ko ubumenyi nibura bukenyi kugira ngo atangure gukora igikorwa, akora ibikorwa byiza biza kumuhesha iteka nabo babikoranye byinshi n'igihugu ciwe yabikoreye. Alors voilà, alors kuvuga ubumenyi bwa filime ntibuhera, umuntu abwirizwa kwirikwama buri munsi yiga. Nubwo muzi byinshi, nubwo tumaze kuraba byinshi tukaganira byinshi, ubumenyi ntiburahera. Kuko yabajewe n'abahuriye n'abandi umuhinga n'umuntu akomeza yiga. Nico gituma rero uhuye n'umuntu afise ubumenyi byiza kumusaba. Uhuye n'igitabo kivuga ibyo bya filime byiza kugisoma. Uhuye na article runaka ivuga ibya filime byiza kubisoma kuko niho hantu hagutuma kugira ubumenyi buri avance kuruta kuguma tubikora. Kuko abantu benshi bibaza yuko uko ukora filime nyinshi ariko umenya ibintu byinshi, sivyo, ahubwo uko wiga kenshi. Nakaye kamo rero woterera abandi bumva ko bafise iyo mpano? Nukuri no batera kamo ko batogisha ya mahigwe. Twese byatubereye amahigwe, jewe narabikunda, mugabo nkiyumviraho notangurira naho nohera bikananira nyene nkaherera mu kuraba gusiza abandi bakoze. Mugabo pour le moment ndafise espoir ko nanje nshobora gukora filime yiwanje nkanayikinamwo mbere, nkayikinamwo kuko ubu ndazi ingene babigira, ndazi umwe wese igituma bamutora ngo abe umu acteur cyangwa umu actrice w'ihol bivanye na constitution physique yiwe. Nanye ndabona ko nshobora gukreya film nkishiriramwo scene yiwanje bivanye nuko niyizi. Rero no batera kamo ko nukuri umuntu wese abyumva atogisha iyo opportunity, kuko umwuga wa filime ni mbere n'umwuga mwiza cyane ko muri iki gihugu cyacu murabona ko n'ubuzi bwabaye bukeye, ibishomeri ni byinshi. Nta mpamvu rero yuko abantu bashomera kandi hariho ahantu ushobora gukreya akazi. Yego, abatubwirizwa rero twebwe nyene gukreya ubuzi kugira ngo urabona nka filime ijamwe abantu benshi usanga watanze n'akazi kuri benshi. Rero byukuri umuntu wese yokumva amaze kumenya ko academy hari yabwirizwa kuyiransamwe hakiri kare muri aya mahigwe ya mbere. Jewe nka jewe urabona ko nabaye muri promotion ya mbere kabifatanya n'akazi kubera ndabikunda kandi uzubabaze jewe sinigeze siba n'umunsi n'umwe kuva ntanguye kubera nabijemo ndabikunda nzi impamvu ndabigiyemo rero cyane ko ubu nyene ubuzi bwarakeshe bareke kwirirwa baremereza igihugu ngo babaronderere ubuzi nibabwironderere nibyo babigisha batwigisha gukreya ubuzi kugira ngo dufashe nabandi kugira tugirira akamara igihugu cyacu na cyane rero bazovyumva bose baze muri academy kugira ngo babaforme babigishe koma bashobora gukreya akazi ugize filime utanga ubuzi n'igihugu kandi ukigisha abantu bavamwe n'abigisha cya kintu washaka ko abantu kibafasha ukacuronka aho gisohorera. Ico nobwira abandi nuko Burundi Film Academy irahari, boza akiyandikisha akatangura kwiga hanyuma akajamwe mu bintu bazi. Akamono baterera nuko boza bakabyiga nabo, apana kujya kuntu bazavuga ngo turashaka natwe mudushire muri film biganye ntibihagije. Nuko boza bakabyiga bakagaragaza impano zabo kuko bavyumvira ko ariko biri siko biri baraza kwanza babirabe. Ahubwo akamoje notera abandi je mbona bonye aragasa bakaza kugira ngo bungure impano. Hari gihe ushobora kuba ufise impano ariko ugasanga hari ibyo ibuze kugira ngo igaragare bigaragare.
no batera akamu bakaza ari benshi muri akademi yani hariyo byinshi bomenyera. Ndagushimire cyane. Murakoze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Yego murakoze nawe. Murakoze cyane. Anatumiriye n'abandi ko boja kwiyandikisha muri edition ikurikira bakubwira bati burya ni vyiza cyane ko woja gukina film waravyize burya ni vyiza cyane ko woja mu kintu uziko ugifisemwo ubuhinga ugifisemwo lesson. Ndakubwira ati kuri mugoko kumina Beni behind camera ni sike professional tuzosubira naho gutaha utibagira kugira subscribe kandi ndagusaba n'imbabazi ati unyenge gukora nahagarika. Bye bye.